y'amajambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije hari umuyobozi ahejeje gukorwa mu mabanga urashobora kuhakomerekera wagiye kwangurukanya mugabo ntugaruka ngo widoge kuko uba uri kuragarura amahoro n'umutekano hagati y'abavukana kinini cyane izina n'abanyagihugu izi neza naho bagwanira ikindi tutokwibagira abo basirikare bagenda atajangombwa bifashisha bafise na cyane ibyo gufungura ingwano yose haragira upfa mugabo gihambaye gusa kuko habwirizwa kuboneka ububiko habamwo igitoro cyo kuza gufasha igihugu hamigize ibibazo by'umutekano. Ibyo byose rero tukavuga tuti uwa mbere bibazwa umukuru w'igihugu kuko hageze ko tubaza leta niwe wa mbere duherako. Sanzihema hejuru ya chumana, sanzihema hejuru ya chumana, sanzihema hejuru ya chumana, ziduhe n'ubweno muyaga sanzihema. Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyo STV mbonesha kure mwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro ibigarukwa ko hirya nino mu bisata bitandukanye politike umutekano ubutungane gateka kazi na muntu inkuru zivugwa mu kibano ndetse n'ibindi vyose babiriko biragarukwa ko ivyagiye biratangazwa n'abategetsi bivugwa mu bimenyesha makuru n'andi makuru yose abayihuta kandi yagezweho avugwa irya nino kugira ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urafyonda kuri subscribe maze twaje turashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Inyuma y'amajambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije hari umuyobozi ahejeje gukorwa mu mabanga ivyo mutegetsi yakowe mu mabanga turaza kumubabwira ndetse tubabwire nico yoba yagirizwa ivyo byose twabiteguye muri ano makuru arabana n'umutekano turaza kugaruka ku makuru arabana n'abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bariko barapfirayo ibitigiri vy'abapfuye ndetse n'ukuntu indwano zimeze n'ibinyegezwa ko birabana n'imigwano ikomeye ihuza abasirikare b'u Burundi ndetse n'imigwi y'abagwanyi turaza kubibabwira n'amakosa akogwa na bamwe mu barongoye urugamba muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigatuma abasirikare b'u Burundi bagwa mu migwano imbonera kure ngo zoba ari intambamye kugutuma urugamba rutagenda neza ivyo turaza kubibabwira turabe ndetse na bamwe mu basirikare bakuru bavugwa muri ivyo bintu no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ntimigwano yifashe hagati y'abasirikare b'u Burundi ndetse n'imigwi y'abagwanyi harimwo FNL ndetse na Red Tabara. Muri ano makuru twabiteguye muraza kubikurikira mu buryo bw'idonido ndetse n'abafiriye muri iyo mirwano byose nabiteguye muraza kubikurikira. Hari n'andi makuru atandukanye ariko haravugwa hirya nino turaza kugaruka kuco bamwe n'abandi bavuga ko birabana n'ibura ry'igitoro ngo leta iriko irahenda abanyagihugu ngo igitoro kirahari nyamara igitoro ntabwo gihari kashobora kugumuka ivyo turaza kumva ico umunye politike atavuga rumwe na leta ya Gitega avuga ku birabana n'ivyo bintu biriko biravugwa ku birabana n'igitoro ndetse ngo huzo bibazwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ivyo ni bimwe mu biriko biragarukwa ko hirya nino ndetse no mu bimenyesha makuru turaza kuvyumva mu buryo buramvuye fyonda kuri subscribe kugira urajubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushekereza izo nizo ngingo nkuru ano makuru yacu ari buze gushamikirako banywanyi bacu nkuko nari nabikubwiye mu gutangura no makuru kano makuru tuyatangurire kuri no nkuru iciye ku masonga aho hari umutegetsi yakuwe mu mabanga uyo nawe nta wundi ni Ngendabanyikwa Roger uyo akaba yahora ajejwe ishigwa mu ngiro ry'ibikorwa byo kubaka amabarabara ayahagaritswe mu mabanga yiwe kuri wa kane gitugutu 2022 umushikiranganje Dieudonné Dukundane ajejwe inyubako ibikoresho vya leta hamwe n'inyubako rusangi yandikiye Roger Ngendabanyikwa amumenyesha ko ahagaritswe mu mabanga kuko afise uruhara mwitunganywa nabi ry'ibikorwa vyo kubaka no gusanura amabarabara ivyo navyo bigatuma ibikorwa abidindira. Roger Ngendabanyikwa akaba yahora ajejwe ishigwa mu ngiro ry'ibikorwa mu kigo ARB kijejwe kubaka amabarabara ivyo rero akaba ari vyo no kubwira ivyo bikaba bibaye inyuma yaho umushikiranganje mushasha atanguye ingendo sha
yo kwishikira ku rubuga kwirabira uko ibikorwa biriko biragenda, aho mbere mu minsi iheze yavuze ko adashobora kwihanganira ikigo ARB inyuma yaho asanze batashe amasaha y'akazi ataragera. Ivyo rero hakaba habivuze inyuma nuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe yariko arugurura ihuriro rya kabiri ry'urwaruka ryitunganiriza imigambi ryabereye mu ntara ya Karusi, yidogeye cane ico kigo ko gisamaza abarundi mu gushira ivyapa mu mabarabara kibahenda ngo kiriko kirakora, ariko ugasanga utunogo dukeya bozibira ku munsi umwe batuzibiye indwi zibiri kugira ngo bagume bahembwa. Ivyo rero akaba ari vyo no kubwira kuri uyo muyobozi yakuwe mu mabanga, akaba hari Ngendabanyikwa Roger yahora ajejwe ishigwa mu ngiro ry'ibikorwa vyo kubaka amabarabara, akaba yakuwe mu mabanga. Nari nabikubwiye ko turubuze kugushikiriza inkuru irabana nanone n'abasirikare b'u Burundi bagiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibirabana n'ibitoroka. Tubanza dukurikire ino nkuru, n'inkuru dukesha bagenzi bacu bo kuri Radio RPA. Kubona abasirikare b'u Burundi barungitswe mu gihugu kibanyi ca Kongo baguma bagwa ku rugamba ku bwinshi ngo vyaba biterwa nuko igisirikare cy'u Burundi cihuse gushora ingabo zacu muri ivyo bikorwa bya gisirikare. Uyu ni umwihwezo wahoze ari ntwaza ngabo mu gisirikare cy'u Burundi, tutashimye kuvuga umwidondoro yaganiriye na RPA. Uwo yahoze ari ntwaza ngabo asigura ko ugo ruhombo rutegwa ahanini nuko ibikorwa by'izo ngabo zirimwo n'imbonerakure bitunganijwe nabi, bikunyurwa nuko batanasenyera ku mugozi umwe. Uwo yahoze mu gisirikare cy'u Burundi avuga kandi ko guhisha abasirikare baguye ku rugamba bishobora gutuma abandi bacika intege. Tumwumvirize. Birababaje cyane, bagomba mbere guhoza imiryango yabuze n'abasirikare bandi bagenzi babo ari kumwe muri izo ngwano. Ubwa mbere novuga yuko bagenda batazi icyo bagiye gukora, bababwira ngo bagiye ngo kurwanya imirwi iri muri Kongo. Muri Kongo hariyo imigwi myinshi cyane, n'abasirikare mvamakungu ba MONUSCO bamazeyo imyaka 20 birenga, n'abasirikare bashika 20,000 ariko ntibarashobora gutuza iyo mirwi. Abasirikare b'u Burundi bonyene ingene tubazi konteja igenda n'uburyo igendamo iraheza ikagira ibibazo byinshi, bitewe na cyane cyane nuko abasoda bagenda bavanze n'imbonerakure. Abo basirikare basanga baratoraguye mu makambi batazinanye batateguwe. Twofata nk'abaheruka kugenda barumvise inama i Nairobi, u Burundi bwaciye bubarungika ubutarariye, ariko kugeza ubu hariho n'ibihugu bitarabarungika, avuga ko bagiye batateguwe, bagiye gihutihuti. Izo mbonerakure bari kumwe nazo nta buhinga zifise bwa gisirikare. Bavuga yuko mbere uko kujana abantu batize ubuhinga bwa gisirikare kubajana kurwana mu mahanga ari ukoroha abana b'u Burundi. Ikindi kibazo kijanye n'ivyo mbere ni ibintu vya disipline, nk'abo nta karangamutima ka gisirikare bafise, bariba, barica, barasambura amazu y'abanyagihugu. Ivyo rero bigaca bituma n'abanyagihugu batabizigira, byitwa ko bari bagiye kubatabara, barabahunga, barasemerera ngo igihugu ca Kongo kibabakureko. Ikindi bagwana n'imigwi hamaze igihe kinini cyane, izinanye n'abanyagihugu, izi neza naho bagwanira. Ikindi tutokwibagira, abo basirikare bagenda atajangombwa bifashisha bafise, na cyane cyane ibyo gufungura. Ingwano yose haragira ubupfa, mugabo gihambaye wapfuye agashikirizwa abavyeyi biwe bakamufubana iteka bakamugandarira mu muryango. N'igihugu nyene kikabaho iteka bakwiye. Mu bindi bihugu iyo hagize umusoda agira ingorane, ndetse n'abo benshi n'igihugu kirabagandarira kubera nabo baba biguze igihugu. Ku miryango iriko iraburira muri izo ngwano z'i Kongo, ico n'ikibazo gihambaye, bigaca bigira n'ingaruka mbi no kubasigaye atari n'abakomeretse. Baca bihebura kirabona iyo baja, bigaca bituma na wa mwansi aca ahatorera inguvu zo kubagwanya.
uwo yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi asaba nyabuna inama nshingamateka kutarekurira leta y'u Burundi kurungi ku yundi mugwi w'intwaramiheto muri ico gihugu, agasaba mbere ko n'abasigayeyo botahukanwa bidatevye. N'ubunyene dusubire tumukurikire. Barumvise nuko hariho n'abandi bagira kabiri mu kugira kabiri ugomba kurungikwayo. Nabona yuko uravye ukugene ingorane reka baragirirayo n'icyabajanye batagishikako iyo migwi ntebe baraye baratuza bonyene. Nabona yuko inama nshingamateka ubwa mbere itokwemera ko abandi basirikare bagenda ikongo uwo mu kugira kabiri, kubera twarumvise inama ijejwe umutekano mu nama bagize ejo canke hirya y'ejo bavuze ngo Kongo bagomba kurungika ngo umugwi ugira kabiri. Rero twasaba yuko inama nshingamateka tokwemera ko abo bana b'u Burundi baja guhonera Kongo inyungu z'u Burundi atazirimwo, kandi ubona yuko n'ivyo bikorwa ari amananiza bakaraba bafatiye kuri ibi bigize iminsi biba bakabona ko atari gutakaza ubuzima bw'abana b'igihugu, atakintu kinini bariko barashikako. Hanyuma abo bakiriyo batapfuye cyangwa bakomereke nabo babatahukane mu maguru mashi, hanyuma babona umwanya wo kuvyiga neza. Ibindi bihugu nivyarungika abasirikare bakarungika abakurikirana bakarungika uburyo bwabo bwo kubafashiriza bukaboneka bazobone kugenda bajana n'abandi n'ivyaba nkeneye. Naho rero biruko umurindi wa leta wo ntugabanuka. Kuri uyu wa gatatu harungitswe uyundi muce ugira kabiri w'abasirikare b'abarundi aho mu gihugu kibanyi ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyo bikaba vyamenyeshejwe kuri uyu wa kabiri n'umunyamabanga ntayegayezwa w'inama y'igihugu y'umutekano hari mu nama yagirishije mu ntara ya Rumonge. Colonel Claver Nzisabira yanamenyesheje ko umugwi wa mbere w'abasirikare warungitswe muri Kongo ku mwumvikano wa leta ya Gitega n'igihugu ca Kongo, nayo ubugira kabiri ngurungitswe kubera ivyumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Tumwumvirize. Murazi yuko muri Kongo hariko harabera intambara rero ikirabera mu gace kamwe abantu bahunga baja mu burere butagira intambara. Uzokumva yaneshejwe cyangwa kumva umutekano wiwe urahungabanye akumva ntiyoshobora gutena muri Kongo, azoca afata ubwato aja bukira Ibaraka, aja bukira Kenya, aja bukira Mboko, aja bukira Hibugari, yiyizira ino hatekaniwe. Mugabo arashobora kuba azanye ivyiyumviro bibi ndetse ko ashobora kuzana n'ibigwanisho. Kwama tubisubiramwo, w'ihoteli ntutuvuga ngo ndaronse umukiriya, ahubwo ushobora kuronse umuntu aza kuguhungabaniza umutekano. Burya hariho abiyorobeka mugo mu jisho ry'umuntu urashobora gusomamwo yuko ari umugizi wa nabi canke atari umugizi wa nabi. Uwo muntu rero ni ukumwaka ivyangombwa ukamwandika mu gitabo, noneho ukaza uramukurikiza ko urugohe bukebuke kugira ngo ntabazanye akarambaraye. Warumvise yuko twarungitse ingabo zacu kuja gufasha kugarura umutekano muri Kongo tubisabwe na leta ya Kongo. Burya hariho abatabitegereye neza, tuzorungika imice ibiri y'ingabo z'u Burundi muri Kongo. Umuce wa mbere nabo twasabwe na Kongo yonyene muri relation bilaterale. Umuce wa kabiri niwo tuzorungika ejo wasabwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Abo bose bazokora bakorera hamwe, intumbero ni imwe yo kugira ngo tubafashe kugarura no kubungabunga umutekano wa Kongo y'ubuseruko. Mubyumve neza rero yuko iyo ugiye kuhangurukanya zikoga yene byo kubunga wangurukanya washobora kukwitubura muji, ushobora kuhasiga nawe amagara, urashobora kuhakomerekera wagiye kuhangurukanya mugabo ntugaruka ngo widoge kuko uba uri kuragarura amahoro n'umutekano hagati y'abavukana. Uwo yari Colonel Claver Nzisabira umunyamabanga ntayegayezwa w'inama y'igihugu y'umutekano. Leta y'u Burundi yari ikwiye gukora ibishoboka byose kugira itorero umuti urama ingorane y'ikena ry'igitoro kuko ubukene bwacu butuma n'ibindi bikorwa bihungabana. Ivyo bivugwa na Frederico Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefo ahusha nyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza ko yifatiye mu minwe urudandazwa rw'igitoro mu nyuma akisubirako. Kuguyo munyepolitike kuba abategetsi b'u Burundi babandanya babesha abanyagihugu bishobora kuzobatuma umunsi uri izina bagumuka. Twumvirize Frederico
Bamvunyemvira arongoye urunani Sefor Ahusha ahamenyesha ko umukuru w'igihugu ari we wa mbere azobazwa ibijanye n'inkurikizi zose. Kino kibazo kijanye n'ingene ibitoro biriko biratangwa mu gihugu c'u Burundi, mbanze nibutse ko hageze igihe tukumva ngo umukuru w'igihugu niwe agiye gufatira mu ntoke, hanyuma tukumva ngo taruku yagarutse, tukumva ngo hari ryashira hamwe Prestige bavuga ko muka perezida yoba ari muri byo. Hari ibintu byavuzwe ko hari ibitoro byoba bivuye mu Burusiya bije gufasha igihugu c'u Burundi, nko kubashimira kubera ko babashigikiye muri intambara yihuza Uburusiya na Ukraine. N'ibindi rero twumva ko hariho bitoro byoba bihari mugabo biboneka kubera ko habonetse amafaranga y'agaciro. Bitoro ni ikintu gituma n'ibindi bitembera, kuko igitoro kibonetse gituma abantu biyunguruza, abantu n'ibintu byiyunguruje bituma mwimbu ugwira, mugabo kibuze byose bisa n'ibihagarara. Si ibyo gusa, kuko habwirizwa kuboneka ububiko habamwo igitoro cyo kuza gufasha igihugu hamigize ibibazo by'umutekano. Ibyo byose rero tukavuga tuti uwa mbere bibazwa umukuru w'igihugu, kuko hageze ko tubaza leta niwe wa mbere duherako, kuko niwe agena umushikiranganje wa mbere, none bakagira umushikiranganje araba ico gisata. Tuzobabaza ingene biriko biragenda, ingene bafatira igihugu amaboko imugongo, kuko ayo madovize abayafise ko baguma bareka abanyagihugu bakabura ingene biyunguruza, ingene igihugu gitera imbere bivuye ku gushaka ko abantu bake, nkuko perezida yamabivuga. Jewe nibaza ko hageze yuko abarundi tubabaza tuti mbe none burya vy'ukuri uretse n'igitoro mwamazi iki? Nkuko yabivuze umushikiranganje wa mbere ati aha burya abanyagihugu baratujije mwijisho, n'ukuri twarabacishije mwijisho, atejo bazotuboha badusohore muri ivyo biro. Abanyagihugu dushavura burya ejo ibintu birashobora kononekara, ntimubona abanyagihugu bahoze ngo mibaze muti twarabanyaye ntaco bamaze, turafise ibigwanisho tuzobanumya. Ababifise nibo bazohagurika imbere y'abandi. Icyo kibazo rero c'ibitoro ni leta ibwirizwa kugira uko ishoboye kugira ngo abanyagihugu bashobore kwiyunguruza, bashobore kunguruza ivyabo, kandi aboneke igitoro gishobora gukingira igihugu hamwe cogira ingorane z'umutekano. Uyu ni Frederico Bamvuginyumvira. Ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye, havugwa hirya nino, havugwa mu benyesha makuru ndetse n'ibindi bavyagiye biratangazwa. Nakenguruka cane kuri mwebwe mubana natwe, pfoza kuraje ubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza ngakumenesha kuri yacu kandi yanyu ICTV. Vyo ndakora subscribe maze twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere. Bibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.